amasengesho afatanye no kwisonzesha. Sinzi umuntu yaroze ishengero araribwira ngo kwisonzesha vyari byo mwisezero rya kera, ngo vyari byo ngo Yesu yumviriza shengero ry'Imana, yumviriza ukabukeneye kuganza hejuru y'ibintu ndiko ndavuga ifoko ntushoboye kunyiga. Reka ndabwire abantu bose bakorana n'isi y'umwijima bagwanya ubuzima bwawe barisonzesha. Nta muntu bajya bapfumu bose mubona barisonzesha, bajya baruzi bose mubona barisonzesha. Gira amorosheresho ukabutaruwize. Bamwe bashoboye kwisonzesha n'indwi zibiri barondera gutemvya umuntu umwe. 2 semaines barondera ngene botemvya. Avuga ati tugize plan yo gutemvya Jamali. Bakisonzesha 2 semaines kugira abanyagwe ubutunzi bwa Jamali. 2 semaines bariko barondera power. Kwisonzesha nivyo bishoboye kuzana power mwisi mwema. Ntushoboye kunesha umuntu akwisonzeshereza utisonzesha. It's impossible. Ntushoboye gusubiza abasi inyuma bawe bisonzesha kubwawe wowe utisonzesha. Juste ngufise izina rya Yesu uzorivuga ricike nk'umuyaga uvuze mu kirere. Ikintu cyonyere kizoguha uburemerezi mwisi mwema bukomeye gose nukubamba bano Imana. Uyu mubiri nakuze numva bavuga ngo abasi umukristo afise ngo ni isi n'umubiri na Satani. Sinigira ntahura ivyo bintu. Mbwa navuye ndabitahura. Injya ni distraction ikomeye cyane kuri uyu mubiri. Mu buzima bw'imwema distraction ya mbere ikomeye no kujya misi yose. Nta mukristo agendera mu bushobozi ajya misi yose. Imisi 30 ku 30 ujya hama ukitega ngo wonyiganza ikintu nakimwe misi imwema. It's impossible. Ntushoboye kunyiganza ikintu nakimwe ujya misi yose. Ndabibabwiye. Bibiliya ivuga ngo umwami Yesu yisonzesha imisi 40 ngo ajya ku musozi arasenga ngo amanuka ari mu bushobozi bwa mwemu yera. Kubera ko ubushobozi bwa mwemu yera, kubera imisi amaze muri intimite, imisi amaze. Bibiliya ivuga kuri Mose ivuga ngo aduka ku musozi amara imisi 40 abishe bamubuze, mbwa amanutse ngo amanuka kayangana kubyo abishe badashobora kumuraba gutya. Kubera iki? Power ya prayer ifatanije na fasting. Twese tuvuga ati kwisonzesha. Umunsi umwe naraganiriye n'umuntu umwe umumama, ndiko ndamubwira ibijyanye no gusenga no kwisonzesha. Yava ngo yongo gendosa ndumva ko aryohewe ko amasengesho tugira amasengesho yo kwisonzesha. Wewe kubera yosa atarimwo, Yesu ndamutahura kuba yosa nakwiye kwisonzesha. Mugabo rero wewe yabibona nk'inyungu yeti n'ubuhombe. Erega uwose arategwa, erega ufise indarategwa, erega ufise ibikorwa byinshi arategwa. Iyo umuntu rero yimvira ngo ndafise amarezo yantangazi y'abakristo numvise avuga ngo barafise rezo zo kutisonzesha. Ngo je ngurumva ngo ndafise akayistoma kakure, ufise akayistoma kakure fumunywa amata uhera ivyo kurya muga wisonzesha. Ifo kuronka uburyo bwo kwisonzesha. Nuzoba umujeya spirituel, nuzoba umuntu akomeye mwisi mwema. Uri umuntu wamufisa amarezo y'impamvu utakwisonzesha. Ninde muntu umwe wenyene musoma muri Bibiliya yagendeye mu nsinzi dasanzwe atarafise ubuzima bwo gusenga no kwisonzesha? Ni giki cyasinyuye urupapuro rwo kwica abayuda bose harimo na Esiteri? Ni giki? Prayer and fasting. Wowe uca wiyumvira yuko hari undi muntu ariko arakwisonzeshereza yatwaye ibimazi ku mupfumu wa ruguru mu kazu kakanyabugoro kari wanyu hari ya ruguru ashikana ibimazi hama barisonzesheje ku bwawe hama muri ko muhiganirwa promotion we nutanga n'ikigira 10 ukaca wiyumvira ngo wonesha mwisi mwema. It's impossible. Azokumira ubwizwa gufata nivo ya mbere ntanze ifo kuronka umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Ubu umujene, ubu umupapa, ubu ushaje, ubu uri muto, ronka umwanya wo gusenga no kwisonzesha. Kandi nabifatanije mu kwisonzesha no gusenga. Warofasha kanya ko kwisonzesha, ronka nakanya ko gusenga.